ishashora atarumvise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko cy'igitigiri cy'izina ryacu bazopika yuko ata muntu n'umwe ashobora kugira ikintu na kimwe akora muri ico gihe abafite ari contrôle de la population mondiale isi yose bazaba bari contrôle ntabwo bazoshobora kuja ku butike ngo agure abafite n'amabutike mu rubazo yakuraho amabutike y'iwacu ubona ahantu hose ari butike sinyebuke bitaba byaguye ivyonyi hazaba ama supermarché ibintu byiza ibintu sophistiqué ibintu byo kwifasha bizaba byaguye hazaba ama standard bashiraho iburaya mu bihugu bitandukanye biteye imbere abutike muri aburi kora mu baradisize simuzabone muri keneye ngo ni byiza birafasha biragaburira abana n'umuryango mugabwe ca Antikristo byaza reka ndababwira isahani y'ikiraja ikitujana ahantu byose bisa isi iki nikana gisubiramo cyane ikitujana ahantu ibintu byose biba uniformise ibintu byose bitegerezwa gusa rero bazotegura iryo zina iyo kasha bazoshiramo mu bantu izoba ari izina rya Antikristo iryo zina bafite riri mu ndome ugiye mu giheburayo mu baheburayo no mu baratini mu baroma indome zari zifise ibiharuro turakoresha amashifre muri kino gihe aho usanga v ari 5 r 50 n'ibindi abantu mu baheburayo wanditse igitabo mu baheburayo niwe Yohana yashobora kubabwira ngo bashobora kumenya niba n'ibyashibaze bamenye ko ico giharuro kiri mu zina ry'umuntu abafite nibamenye izina ry'iwe bazoba bafise izina Antikristo azoba ari umuntu sigisato sigishatani afise umutima w'igisato gusa n'igikoko ko ari daimoni azongera ahantu iryo baca bamenya izina ryiwe baca bateranya indome baca basanga na 666 hanyuma abanyisirayeli cyane cyane kuko imana izobishaka ko bakizwa bo bazoca babimenya aca bahunga baca batubwira ko abantu bose rero bashaka guca kidodo ntawe uzogira business n'imwe ntabwo uzoja muri biro aho rero bazari kwagerageza gufata kugira bazibire abantu bagishingire nta Yesu Kristo kuko abazaba basigaye barasigaye ngo abazaba bavyumvise cyane cyane abanyisirayeli kuko bitubwiye mu Roma 9:11 yuko imana yipfuza ko Isirayeli yose ikizwe niko imana ishaka kwirindira kw'igitigiri cy'abanyamahanga muri Roma 11:25 hatugereza yuko imana irindiriye kw'igitigiri cy'abanyamahanga cinjira mu ishengero muri eglise kugira ngo Yesu Kristo acaza aritanga kugendera isi yose cyane Isirayeli imana ifite umugambi munini wa Isirayeli yuko isubizwaho ubuzima kuko bamenya Mesiya ugari bazamumenya bazobanza kwihenda kuri Antikristo shaka kubona icyambere baramwirenze ko Yesu baramubaha icyakabiri azuzubundi asa nawe bamwizeye ariko baje gusanga atari we acabwa ati karabaye kuko waje gukora abaganza umurongo wa 18 aho n'ubwenge buserukira ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko igitigiri c'umuntu igitigiri cacu n'amajana 666 abatongereza yuko ufise ubwenge naharura ico gitigiri kubera ko tubibaza igituma kubera inone batoye ico giharuro ari 666 uca bibaza igituma urugimo mvyeke guharura muri numerologie hébraïque guharura ko abaheburayo igiharuro cose kirafise insobanuro igiharuro cose kirafise igiharuro kurimo kubandanya kirafise insobanuro nje tubona bibiliya tweke igiharuro cabaye byabaye gatatu turabona ko hariho 6 hariho 7 hariho 10 hari ibintu bitandukanye bifise insobanuro ariko hariho bibiri ko cyane ari 6 6 na 7 6 bisigura l'imperfection ikintu kidatunganye kuko imana yari gusohokanga imana yari ryari kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatandatu none yaje kana kuwa gatandatu mbere kuwa gatandatu nivyo yari yaje kurema ariko ku munsi w'indwi yacigiriki yaciga parfait 6 c'est la perfection 7 c'est la perfection nico bisobanura gatandatu bisigura n'ikintu kidatwiye ariko indwi bisigura ikintu gitunganye ryo tubabere gusaba ni igiharuro c'umwana w'umuntu okay Yesu ashimwe cyane amen iyo imana yari
uko kugira ngo igaragaze yuko umuntu muri we atashoboye kwishoboza, ataciye gukora gitunganye ciza. Nje tugomba rero gusa gatandatu ayo ku munsi w'indwi icayinjira mu isabato, icayinjira mu karuhuko. Aho karuhuko rero kari muri Kristo Yesu nuko bitubwiye. Tubonetse yuko cyo giharuro hari abantu bagerageje gucitirira abantu bakavuga ngo abantu bacambaye ngo bagifise ngo abantu babikoresha. Abantu benshi bafise ubwoba no munsi ngo Kristo yaraje, tubise inyigisho ziko ziyatemera ku isi, baratubwira amazina y'abantu batwara amadini, abantu bakora ibintu bitandukanye, ugiye baranaga ngo naho baba ni antikristo. Nabwo Petero yitigiye kimatubwira abantu batandukanye ngo ni ba antikristo. Ariko abantu bari mu speculation sivyo. Kuko antikristo naraza mu systeme y'ibikira kora mu byumve neza. Kandi systeme twese turayibamo. Uburyo bwo cyangwa ubundi. Mugabo nasubiyemo antikristo yarazo kugaza. Amen. Kiri wona gisubiramo cyane. Kora wowe ngaho urusha mu mutima ufise ubwoba. Kandi ukaje munsi navyumva kera. Uwo munsi naraza sebwa nakizo. Yari ni kasete rero. Kasete zimwe za kera twacuma gatukuze. Ukumubona ko arabivuga nuko nibuka kwicogero ntajyame. Nimbiri bidago bishetani nzonja. Nibindi taza kwibona ibyo bintu bizotonja. Ukuri ko wanagize ese ningandamubwira. Abo ndashaka ko Yesu yaguye mu bwoba. Rero Antikristo ariko arakora mu buryo bw'inyegeje. Mugabo ariko arakora mu buryo buboneka. Si umuntu ahari, si papa, si Obama, si bajya abategetsi bose tuko turumva ariko aravuga si ibyo bindavuze. Ndavuze amazina kubera twumva ko hari ibinyama bisirikira ku isi, abantu benshi bizera bitari byo. Bitahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ntaraseruka Paul yaravuze ngo ntazagire umuntu w'abahenda, ntaraza. Ateza kuza hamaze kuba ibyo bimenyetso byose tuko turabona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nuko ikintu kizoba twinjiyemo adusaba gusaba ko abantu bose bamusenga bakamusha kubidodo n'ibindi. Nuko isi zoba yinjiye mu gihe kigoye. Cagiye Yesu yavuga ngo ibyo minsi itagabanywa ngo nta rumwe yarokotse. Imana sinzi ngira baragize akanama nyene ka komite executive yo mwijuru. Kimana na data na Yesu na mwebwe. Bavuga ati rega tugabanye iminsi. Naho utagabanije nta rumwe azokira kubera ibintu tuzogiye barukira ragoro. Reka dusome Bibiliya tugende bukebuke. Tadusome bukebuke. Kuva gisha gatandatu cyo 18. Sinsigura byinshi ngira tujana gusoma Bibiliya dufite mu Bibiliya. Sinza kuvuga byinshi cyane ngira dusome. Byasho Yohana gatandatu verse 6-7-8. Umunsi tuko turiga tugende bukebuke. Kugira ngo byinjire neza mu mitima y'iwacu. Kadusome gisha gatandatu cyo 18. Turare ibintu bigoye bizobaho ku isi. Ico nifuza nuko umutima wawe niwaheza kubisoma Imana. Ko bizoba atari buri. Katwumva. Yesu amena imatanije igitabo. Usubira inyuma mu gice 5 hari igice dukunda gukoresha nabi tuvuga ubutumwa. Tugunda kuvuga mugabo kutariko. Tuvuga ko habaye inama mu ijuru ngo barondere umuntu atagucungura abantu. Ariko birasuka ibintu bikira bwo gucungura. Bakatubwira ivyo bintu bizobaho muri siyerezo. Ico gice 5 kivuga ibyerekeye agakiza. Bakivuga ibyerekeye ibintu bizobaho ibituko turigura munsi. Ugaje tuyivuga ngo habaye inama tukagerisha akagisha inama mu ijuru waregerana waregerwa n'abana bivuga. Ariko nasanze ni byiza birafasha kuko kutamenya kwacu Imana yagukoresha. Imana ni ngosho kumenya kwacu kwesha cyose n'ujuju bwacu yagukoresha. Ibi mitero habagomba mbona umwagazi umurongo wa mbere muri magazi w'intama mena kamwe muri twa dushashara indwi tumatanye ca gitabo numva kimwe muri bya binyabugingo bine kivuga mu ijwi ry'inkuba kiti ngwino mbona ifarasi y'abayizi ni cheval y'igitare kandi uyicaye ko yari afise umuheto ahabwa igitsibo agenda anesha kandi ngo yame anesha. Uyu wuye ngo azotera intambara ku isi hazocana intambara nyinshi kandi amenye icya kabiri kimatanije ca gitabo numva kigira kabiri mu binyabugingo kiti ngwino haza yindi farasi y'akagajo uyicaye ko ahabwa gukura amahoro mu isi. Muri ya myaka 3.5 avanaho amahoro amaze cabaho amahoro atawe n'ubwo mu isi ngo bicane abantu cyotanga kwicana n'ubwo amutaka ngiye gupfuye kandi hari imota ndende kandi amenye icya
gatatu kimatanije ca gitabo no kigira gatatu mu binyabugingo kiti ngwino mbona ifarasi y'agafyiri yirabura kandi yicayeko yari afise umunzane mu minwe numva hagati y'ibyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga iti ingero imwe y'ingano n'idenariyo n'ingero zitatu za sayiri n'idenariyo biragoye ibintu ariko amavuta n'amino ntugire icyo ubikorako ibyerekeye iyi ni inzara izotera ku isi hazatera inzara ku isi kandi amenye icya kane kimatanije ico gitabo numva ijwi yigira kane mu binyabugingo kiti ngwino mbona ifarasi ibenjutse kandi uyicayeko yitwa rupfu kuzimu nawe aramukurikira urumva ko abantu hari abantu bazi urupfu ngo ni ikintu urupfu ni neswe ni nkene cyo tumara abantu bakijijwe barota bapfa misi yose bafise ubwabo gupfa agenda mu muduga akibaza ko hava apfa agiye kubyara hava apfa niyagija na wenyene hava apfa umwana wanje hava apfa impene yanje hava ipfa ubwo byose amabona gupfa iyo bari mwemu biy'urupfu yaguteye kandi izo hanzo nyene turazirukana mu izina rya Yesu kuzimu nawe aramukurikira afate urupfu ararondera abo yica agacaniriza mesi yo kuzimu okay nawe aramukurikira bahabwa ububasha kukigira kane c'isi kuri enka ngo babicisha inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko vyo kw'isi urumva enka muri population mondiale ca kane c'isi yose kizopfa sinzi aho zoba basigaye mugabo niko birivuze ko zoba enka muri population mondiale zopfa habamo kandi amenye ca gatanu kimatanije ico gitabo mbona umunsi y'igicaniro impwemu z'abishwe babaho ijambo ry'Imana no gushinga intahe bari bafise batakambishwa ijwi rirenga bati databuja wera ukuri uzogeza ryari kudaca amateka no kudahora abari mu isi amaraso yacu abo n'abantu mu gihe ca Antikristo bazoba bahishwe bari imbere y'Imana mu ijuru bariko barayiririra bagati genda twihorera abantu batwisha dore izina ryawe umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera babariko kumara iyindi minsi baruhuka gushitsa aho ibitigiri c'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nk'abo kizoshika turabona yuko mu gihe c'iherezo Antikristo akorakora abantu benshi bazokizokera babanje kwicwa uno munsi gukizwa n'ibintu vyoroshe yanaryoshe mbere uno munsi biri aramode wanashaka ahantu hose tuvuga ko dukijijwe twese turasenga ni vyiza kuno munsi tukizwa ku buntu ni ingabire Imana iguha si ibintu urondera si ibintu ukorera ni Imana iguhitanga gutorera guhereza ariko ico gihe kugira umuntu yemere kwizera Yesu bazomwica bazomushaka kwidodo yanke avyanse ko azoyamenya ukuri bazomufata bamujana ahantu hazohari ubushu hazohari amakamba concentration y'abantu bagumutse uno munsi barimo ko biriko birubakwa ahantu henshi kw'isi ko abantu b'abashakashatsi bavuga ko biriko birubakwa ahantu henshi kw'isi ubaka ibintu batazi bariko barubaka vy'amakamba abo bazobashiramwo bakabapfunga bakagutemagura bakuzura inzara na pesi ni pesi mbere bakora urwara gukora rumwe hama gakwega ijisho karikurayo hama bagacino rimwe hama gaca ugutwi hama gakumva iryinyo n'inyundo urabona bakutoteragurisha mu mashamba yo gaze n'ibindi urabona ku buryo uvuga uti ndavyanse ariko je nzoza n'uzovyanga agasigara n'ikimugariro biteze birabaje wavyanse hanyuma umuntu uravyemeye uko uvyemeye bamaze guca ibintu bavugize unywewe pe ubure vyose pe ase fuma wipfira ukigira kwa Yesu hasi haleluya tuneze yuko bazoshira mu bihe bigoye cyane ngo umuntu wese muri bo ahabwa imvune yera babarirwa kumara igihe baruhutse gushitsa igice cy'amezi mu bashaka kabiri kandi mbona amena ya gatandatu kimatanije ico gitabo isi yatigita cyane hatwanya mu gigima izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya kwezi kose guhinduka nk'amaraso ibi byose bireberwa muri za Zakariya n'ibitabo by'Umwasi Testamara bivuga muri Yoweli n'ahandi ngo inyenyeri zo kw'ijuru zizokorokera hasi nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuta ugahuruka isukoni zawo zizotura zitararunguriza ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikugwa ahantu hato turumva yuko ijuru naryo ngo rizomera nk'ukuntu igiyegeranije ko rizogira ubwoba hazoba ibintu biteye ubwoba inyenyeri zikoroka ibintu biteye ubwoba ukwezi gusa n'amaraso ibintu bitandukanye abandi nibo mu isi n'abaganwa n'abakuru
n'abagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagome bose n'abidegenja bose binyegeza mu masenga bibanyeje mu makave ku mabuye n'ibindi no mu bitandara byo ku misozi babarira mwumva rero ikintu gikomeye cyane umurongo wa 16 babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugweko mutuhishe inyoba zivyagiye kuri irya ntebe y'uburake bw'umwagazi w'intama 17 kuko umunsi wabaye uburake bwabo ushitse kandi niyindi ashobora guhagarara bazobwira imisozi ngo mutwice igihe shinzwe katubandana iracindwi haravuga ku byerekeye abantu 144 tuza kuvuga ko mu nyuma bo ariko kadusimbe muri 18 kansimbe muri 18 agaba ku cindwi hano dusimbe muri 18 chapter 8 setira igaba ko hano haravuga ku byerekeye iby'inzamano kandi amenye ikigira ndwi kimatanije ico gitabo haba agacerere n'ijuru nk'igihimba cy'isaha mbona abamarayika ndwi bamwe bahagarara imbere y'Imana bahabwa inzamano abamarayika n'uwo munsi barahari haza umarayika wundi ahagarara ku gicaniro afise icocero cy'inzahabu ahabwa imibavu myinshi wayishe ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro amfete amasengesho y'umunsi dusenga aragenda imbere y'Imana ni nka parfum ni nk'umumote bwiza iyo usenze afite ariko ibibazo mu mwatangiye amaparfum yatangiwe n'Imana nibaza umumote bwiza n'amasengesho yawe iyo usenze amasengesho yawe imbere y'Imana ngo bakayabika ahantu aja ahantu imbere y'Imana aguma amota mu ijuru hari igihe usenga amasengesho mabi harimo desordre nyinshi ariko Imana ko izi kwica umutwe wawe watewe n'icaha iraryohorora ramwe mu w'Imana cyo bitubwira ngo mu Imana wagira iki aradusenga n'ibintu yuko yuko nta muntu n'umuntu wasenga neza mu Imana ni wasenga neza muri twebwe abaguhaza umureka wundi hagarara ku gicaniro cy'inzahabuka umwaka mwotsi w'umubavu umva mu kuboko k'umumarayika ufundukana no gusenga kw'abera imbere y'Imana umumarayika ajana icotero acuzuza umuriro ku gicaniro ashiburira mu isi mu ijoro y'umuriro habaye imituragano n'amajwi n'imiravyo no gutigita kw'isi ibyo n'ibindi byago bikorera ku isi abamarayika bafise inzamadwi bagabiriza kuzivuza uwa mbere aravuza haza urubura n'umuriro wumve ibintu bizoba ku isi urubura umuriro bivanze n'amaraso afatazoba urubura uraruzi bose urubura mbega hacaza n'umuriro hacaseseka n'amaraso avuye mu ijuru amaraso aseseke ku bantu bari mu isi shaka twumve iby'Imana yaturinze two dukijijwe bishiburira mu isi igira gatatu c'isi kirasha igira gatatu c'ibiti kirasha ibyatsi bibisi byose birasha etiye y'abantu ku isi barasha y'igipa kw'isi irasha hanyuma umumarayika wa kabiri aravuza ikimeze nk'igisozi kinini caka umuriro gishiburirwa mu kiyaga ikigira gatatu c'ikiyaga gihinduka amaraso ocean zinduka amaraso iyo gatatu c'ibyaremwe byo mu kiyaga bifise ubugingo birapfa iyo gatatu c'amato kirahona umumarayika wa gatatu aravuza nk'inkeri nini iva mu ijuru iratibuka yaka nk'urumuri itimukira ku kigira gatatu c'inzuzi zo ku masoko amasusa y'amazi iyo nk'inkeri yitwa mu rurazi amera ni inkeri amera hama kigira gatatu c'amazi gihinduka umururazi abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yararurishijwe agatabara n'abanyabyaha niba aramwizera ikora nk'umugororozi uri umwana wayo uri uwera tugira agasembwa tuganjereje anamene bazi umviriza kuko ufise ubugororozi bwawe ufise ubugororozi bwawe ufise ubugororozi bwa Kristo niwo bushira mu mugwi uko adukisa nzoza we ntagusangira iyo ufise ubugororozi bwawe wosigara kuko amafuta ukora ni menshi n'amafuta wacu ukoze ni menshi n'amafuta wakoreye ngaha ni menshi kubera ushobora kuri ngaha wiyumviye nawe umuntu ariko Kristo niyaza azora mu bugororozi bwiwe muri wewe iyo nico kintu ko ararondera muri wewe iyo utamwizera ni problematique ensemble de problème mugani uraho ariko izo ngwane Yesu yazitoreye inyishu hanyuma y'ibyo ngiye kubona
mbona mu ijuru urugi rukinguye kandi numva ryajwe n'abanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti zamukuze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya mba mu mwuka nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru mbona n'uyicayeho. Uwari uyicayeho yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo kandi umukororombya